haracyari probleme. Izi probleme nizo ngiye kugaruka ko rero nisunze ibiteramo bibiri byabaye, ibiteramo bya igiteramo cha DJ Paulin n'igiteramo cha Burundian Hits. Shavu yarite ku bafana cyane, avuga ati abafana bose aba artiste bose turi muri igiteramo, abafana bacu ni aba tubona ba kuko nkibi bigiye bimbabaje. Je narinzi yuko ngaha bahaza kuburaho bahagarara, mugabo siko byagenze. Cyatumye kijya giteramo kigenda kurya je no banabishize mu migwi ibiri, kwihenda yuko guhuza kwanyu ari byo bizozana abafana. Ico ni cyambere mwihenze. Fizo na Satbi iyo bari gukora basi sawa, wowe ikundanira hari yaba yaje hari yaba bakorana ama collab hari ya pembeni sirisiri, ariko bobo babiri iyo bari gukrea bombora hagati yabo ni zina ry'Imana ntakubesha, hajya ahantu bari kubura naho abantu bahashira. Tumenye gukina n'imitwe y'abarundi. Igiteramo cy'abarundi baradufashe nabi ku muryango, agi igiteramo kirimo abanyamahanga baradufashe neza. None ibintu base mumfashe gato mu bisigura. Isaac TV ho meilleur vœu umwaka mushasha kuri mwese mukunda Isaac TV. Ndabaramutse n'uko twari dukumburanye. By the way, niyo video ya mbere nkoze muri 2023 n'ubwa mbere nkoze video nk'iyi. So uno munsi shaka tuyage gato muri gwa rugamba nyene. Ikibabaje ni kimwe nuko bamwe bavyita agakino abandi bakavyita akazi. Ndiko mvuga ivy'imiziki vy'amasinema n'ibindi, bamwe bavyita udukino, agakino k'umuziki abandi bakita akazi k'umuziki. Ndakora akazi aririmbye vyitwa ko ari ku kazi, ubundi avuga ati je ndi mu gakino, nije mu gakino. So no munsi shaka tuyage gato kubijanye n'ibiteramo bibiri. Mumbabarire gato natevye kubazanira analyse yavyo. Imvo yabitumye nuko nari bize, nari occupé gato kandi twari mu bintu byinshi mabyibuka kuva le 30, le 31, le 1er, le 2, le 3 twari mu bintu by'ibiteramo byinshi ibintu byari byinshi, twararushe cyane ku buryo ndibukana cameraman wanje Drizzy twamara wasanga turi nko mu turi nka turyama nko mu gatondo kenshi cyane. So ico shaka no mustuyage shaka tuyage iki shaka tuyage gato kubijanye n'ibyo biteramo. Igiteramo kimwe cyari kijya giteramo cha Burundian Hits, cyari giteramo c'abarundi gusa, abaririmbyi bari bishize hamwe abarundi gusa. Murabibuka Big Fizo, Satbi bishize hamwe, nani ba Lolilo, Shani Queen, Estan Shumiga ntiyararimu ba abastari nka bose. By the way bose ba Dramati n'abandi benshi. Icyo gitaramo kidasanzwe of course, kuko benshi bari bavuga bati uko biri kose igitaramo kizokwica, izo ari igitaramo kazi cyane. Of course kugeza umunsi kibera cyari kitezwemo ibintu byinshi, ariko la différence gato nuko kitageze uko twashaka kugenda. Ikibabaje ni kimwe nuko abamenyesha amakuru nabonye haje bari benshi, ama TV online, ama media nabonye haje ari menshi, ariko menga nta media nimwe yashatse kugira iki bivuze kuri kijya giteramo. Kandi ibyo rero birica umuziki wacu, ibyo birica industry yacu mu vyumve, birica industry y'u Burundi. Kuko tugitangiye kugera ahantu tuvuge ukuri, tuvuge ingene ibintu bimeze, tugiye mu biteramo, tugiye mu ma evenement atandukanye, nituvuge ukuri kw'ivyo biteramo, biba tuko turiyicira twenyine. Icya kabiri ni igiteramo cyateguwe na DJ Paulin n'umurundi. Avanze yateguye igiteramo azana abanyarwanda babiri ashiramo n'abarundi babiri, bisigura yarimo cyari igiteramo kirimo Davis D hamwe na Juno Kizigenza bari bajava mu Rwanda. Ariko kandi icyo giteramo kijamwo Dramati nyene hamwe na Alvin Smith hamwe na Mona Walda n'ababonye na harabaye na surprise menshi. Na Fizo yaracomotse hajya. Reka ndabwira ikintu kimwe, jewe shaka munyumve neza analyse ngira nkore ngaho no munsi, nta kintu na kimwe kibingamije.
abarundi turagoye cyane by the way abarundi turatinya kuvuga ukuri turatinya kubwizanya ukuri kandi kujya dutinya kubwizanya ukuri kujya twanga kuvuga ukuri nivyo bintu bizogenda bidusubiza inyuma je rekana ndabatware gato mu bihugu byateye imbere mu muziki tuhere Nigeria Tanzania Rwanda n'ahandi henshi bari develope mu vy'imiziki urabona yuko bafise abantu bari d'accord bari tayari kuvuga vyose kubijanye n'umuziki wabo bari tayari kuvuga amakote fort amakote faible yabo kandi ibintu byabafashije ndibuka hari umuntu aditwa Salama Jabir muri Tanzania yarakarira cyane abaririmbyi ndibuka yarigeze kujana no muri beef na Diamond Platnumz kubera yuko yavuga ukuri kwinshi mpaka bikanarenga ukoze video itajanye y'ubupozompo yavuga ati iyo video siyo iyo video ikira wapi kabisa siyo tuko turatwara industry yacu so nanje mu mbabare muze kunyihanganira shaka gukora analyse gato kuri ibiteramo bibiri kuko byose narabigiyemo kandi byose nabyinjiyemo kohera mu ntango mpaka mu gatondo nibiteramo nicayemwo ijoro ryose mpagaze kiya cy'abarundi cyoco kijya cyabere kuri stade Intwari hajya kwibarabara cyaranduhije cyane ku buryo natasha amano ari mu kunokoka ndibuka kijya cy'abanyarwanda naco nyine twari turimo na Driza arabizi turaruha mpaka buratwirira ko mu gatondo dutasa moya mu gatondo buri bintu byo byagenze uko bimeze rero shaka ndababwire analyse gato shaka ndabereke itandukano y'ibiteramo bibiri maze kindabereka ahantu ibintu byacu biko birapfira vy'i Burundi natanguje kuvuga yuko muze kuntahura muri kote positive kuko ivyo nza kuvuga byose ni mu ntumbero yo kubaka birababaje cyane biracana umutima kubona hariko haza abantu bari d'accord kuvuga ukuri kwinshi kubijanye n'umuziki w'u Burundi kubijanye na industry yacu gira igororoke ariko bikarangira babivuyemwo urazi impamvu babivamo kubera batega ubwoba n'aba artist batega ubwoba n'abaririmbyi ati ujya mu journalist aravuga cyane ujya mu journalist ara sesufu cyane ujya mu journalist bamwe baritwa n'abansi ariko for real siko tiza kumera ibiriko birica rero industry yacu nukujya haza abantu bashaka kuvuga ukuri kugira abagorore ibinabiriya bikarangira wumva ngo habaye amandadali hasohotse amakonvocation hakonfuze ariko n'abapeji bacu baragowe mana isi nijuru ati kubera gusanga habaye commentaire kandi tuza kuzimenyera commentaire atiza kubaho commentaire nziza na commentaire mbi nituze turafata commentaire ziri negative tukashaka kuziwakira ishusho umenga habaye ugwanko umenga uyu muntu n'umwana mubi uyu muntu wapi nta kigenda uyu muntu no muze murareka ivyo bintu ndabisabye guhera aba fans mukurikirana ibiganiro byacu guhera aba artiste mukurikirana ibyacu dukurikirana ivyabo bose mu bitahure niyo mpamvu ibihugu byagiye baratera imbere haro n'abantu bagiye bitwa bacawa n'abaki bagiye baravugira umuziki w'ibihugu byabo bitandukanye muri sense itandukanye kuko abantu kuvuga kizire gutukana kizire gucoza umuntu kizire kubangamira umuntu ariko umuntu uriko uramukosora umuntu uriko uramwereka ati wari kubikora uku ntubikora uku nukuri ni ibintu byiza cyane so ndeka sindabarushye rero karaga kind gato kuko turamaze kumva benshi narufise na Idrissa Simbizi wasema vumba avuze ati ashaka hagarika ibintu byo kuzaratanga ama commentaire yiwe kubijanye n'umuziki w'u Burundi kubera aravuga ibintu ugasanga avuze gusa umu artiste umwe ugasanga umu artiste irabaye beef ugasanga umu artiste birabaye ugwanko ariko siko bitiza komera aba artiste mu bimenyere abafana mu bimenyere nta gwanko rero rurimo ni mu ntumbero yo kugorora ibintu uko bigenda neza video isa nabi satbi wasohoye video isa nabi tukabivuga kandi ukavyakira c'est simple nta gwanko rurimo Fizo wakoze video mbi uko nyene Kidumu uko nyene reba n'abandi uko nyene mu bimenyere mukoze vyiza babakeze uko nyene ntihabe mu gwanko silver ibintu tuguma tubivuga je sinzo munigeze kumereza na convocation nditaba utungane shitseyo opeja ravyo convocation andavya aratwenga kwaza kimbona aratwenga ati kumbe ari wewe none nibiki nabese nanje ntavyonze arumviriza dose nivy'imiziki wavuze ivyuyu none yakubesheye turabe ivyo yavuze ngibi none si vy'imiziki bana nimba wagwanye n'umuntu muri show akabivuga eske vyagutitaje vyakubabaje eske ivyo si
Opejo nyene cyavuga ati niyo mpamvu umuziki wanyu utazotera imbere kuko vraiment mugeze ngaha kumva yuko mutokwakira ama commentaire nukuri c'est grave birababaje kandi birateye ikigongo ariko rero ngenda ndagize ukuri cengiye gukora ama analyse menshi ku muziki wacu abazonkunda bazonshavurira nta kundi ariko mumenye yuko tuza kugorora ibintu kandi tukabivuga uko biri kandi uko biri kose ukuri kurababaza murabize ukuri kwinshi kurababaza kuko ari igihe uvuga ukuri ukumenga umuntu uramumamara amaje ukumumenga no siko tuzakomera reka rero nje kuvyatumye rero ndabicara ruhano no musi shaka gukora analyse gato kubijanye igiteramo c'abarundi c'abaye ngaha murazi ko hari amazi imisi hari induru nyinshi urumva dukunda ivyiwacu of course turashara mu rugamba gukundisha abarundi ivyiwacu kandi tuzobandanya urugakona urugamba rugoye cyane abarundi turacikengera turacafata ibintu vyacu easy ariko for real join do mu bantu bemeza yuko abarundi bacu bakora cyane ndi mu bantu bemeza yuko abarundi turiko turakora cyane ndi mu bantu bemeza cyane yuko abarundi muziki Burundi aho wavuye aho ugeze bidasa ugeze ahantu heza cyane ukuja ahantu heza cyane ariko haracyari probleme izi probleme nizo ngiye kugaruka ko rero nisunze ibitaramo bibiri byabaye ibitaramo cha DJ Paulin n'igitaramo cha Burundian Hits kijya gitaramo cha Burundian Hits tugishika twashitse hajya hari sangapi hari twashitse hajya byose nagenda binotaria kugira nzobabwira ibintu biri bien noté twashitse hajya hari 2:30 niyo twashitse kuri stade Intwari kwinjira aho nyene kiraba ikibazo Isaac TV je maze plus de 13 ans muri carrière y'umuziki muri carrière ya journalisme ndiko ndavugira abaririmbyi aba artiste biki plus de 13 ans imyaka 13 muri no carrière sinigera ndi ha mu giteramo na kimwe kuvamba ariko naratangaye cyane ngishika hajya ati Isaac TV ni kuri list muteza kuriha ntacyo vyantwaye vraiment ntacyo vyari bitwaye kuko gushikira biwanyu gushikirana hagati yacu birasanzwe ariko sanse vyagiye muri niyo yantangaje sanze hari abajournaliste bari kuri liste hajya hariko Isaac TV tarimwo so bon ndiyumvira shobora kuba ari mal organisation shobora kuba ari tugiye ari tutaba update sangi avuga ati bon peu importe ntacyo bitwaye washimana bari hajya ku munyango bati vraiment Isaac TV turayizi kwikurikirana n'abantu benshi ariko ikibabaje nuko nimo kwinjira tubwiye nta iyo permission nta ihari birantangaza cyane by the way ndariha ndinjira ndibaza video ngaho muca muyibona nambaye itike baranayinyambitse ndariha kabisa kwa Drizzy na arariha 10 turinjira ntacyo bitwaye dushitse indani of course abantu bariko barinjira cyari gitaramo ubona ko bari baciteguriye ku rugero bagezako baci batangura gutanga udushimwe twatanga gutangwa saa 3:40 batangiye gutanga agashimwe kuri Paege murayizi ni shirami komeye cyane sanze ifasha ugwaruka aba jeune n'umugambi wa nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi mu gufasha mugona bashikira rero barayishimiye Paege kumbure mu bikorwa byiza bari bamaze mu minsi bashikira aba jeune barasigiye n'umugambi wabo ingere bariko genda basponsoriza ama projet atandukanye yo gwaruka hama saa 3:57 baca batanga kado kuri Yusuf Nyange n'umukinyi w'umupira bon icyo ntamenye cyane sinamenye ngo dushima ko dutanga bisunziki cyane baza ko badutanze kubera bashimire tu abantu bagi barakora amateka kumbure mu mwaka uheze saa 4:12 kado ya Kireko timu ya Kireko na ijya timu ya Ninde basa kubuna bande barabaye nabonye nagashimwe saa 4:29 kado bacha batanga kado ku mudamu yitwa Chancel umudamu yigeze ku afise association ifasha abana aho nikora imfuvye n'abafakazi ibintu nk'ivyo ariko barigeze babashimiye kubera yuko bigeze gufasha umwana yaragwaye uruhute mu maso acarakira so bariko baramushimira saa 4:59 bisigura saa 5 zibura umunota umwe umuyaga nkuba kwanza buracitse amatara baragingo pwa amatara agiye tugahaja turarabana ibintu bibaye nibiki saa 5:29 Dramati abarashitse apara kurira kuri stage abarashitse aho show ibera
icyo twabonye cyo aba artiste bari babateguriye aho bicara bose ariko siko byagenze ntiba sinzi ko ikibanza bakigaye sinzi ko bagikengere sinzi ko ari bo badashatse ko bicara hamwe kurumva ni vya bindi bavuga ati abarundi tube hamwe tube ikintu kimwe ariko bonye no kubwabo ntibari bicaranye umwe wese ari kwiwe Fizo yari yicariye ahantu y'inyuma backstage hariya nani B-Face Vania Ice Dramati Alvin Smith Mona Walda urumva ndiko ndavuga bose ndiko ndavuga bari bicariye nabo nyene mugagwi kabo ko nyene ugiye hariya kwa Kiriko Akili na Double J bari bicariye bo bari binyegeje mu muduga wabo hariya sizi bari mu muduga Satbi yari yinyegeje hariya mu muduga urumva ntibari bicaranye barashima na Fizo bari separe nabo nyene so ivyo byose biragenda bitwereka yuko ibintu byo kugenda byo gushira hamwe byo kwicarana byose ntivyari gukunda kurya mwanya rero saa 5:50 DJ Zeno Bino alikuwa anavanga imiziki navyo umuyaga nkuba kandi buracitse bugira kabiri umuyaga buragenda kabisa umwanya munini nk'iminota igira nka 10 ningahe byacitse so umurivyo wa mbere rero yari B-Face on the floor we yaduze kuri stage hafi saa 7 y'ijoro saa 7 y'ijoro n'iminota 4 niyo yuriye kuri stage kandi yarinje live by the way yarinje live ariko ijambo rya mbere B-Face akiduga kuri stage yavuze ati turateye isoni murateye isoni ishavu yarite ku bafana cyane avuga ati abafana bose aba artiste bose turi muri giteramo abafana bacu ni aba tubona aba ni abafana banje jewe jenyene aba n'abafana b'umuntu umwe mu artiste umwe aba gira nizi ko muzo muri benshi gushika hariya so reka sindaberekana video ngaho yaciye atanga interview kuri bagenzi bacu ba kinyamakuru Ejo aravuga ati birateye isoni cyane kubona twebwe aba artiste twita ko ari bihangange Burundi mu muziki nukuri kwimana tutaronka abafana n'igihumbi kuko nkibi bigiye bimbabaje je narinzi yuko ngaha bahaza kuburaho bahagara mugabo siko byagenze bari benshi muga ntibyari bikwiranye nuko mwari munga iye man nibikwiye ni benshi ariko nibikwiye byari sansa ahubwo ko n'amatika hera bakavuga ati yaheze complètement niyo patriotisme umaze kubona hari barenga man haruri imitwe yose iri ngaha y'abasani ni ngaha nta numwe yasigaye inyuma urumva wumva none wewe wumva tukwiye kwidoga kubera bangana gutya nta numwe yasigaye inyuma bro iyumvire rero ingene dushobora kuba tudashaka no kuronka abantu baza kudushikira nk'abarundi urumva ikosa riri kubafana bro urumva ubiravye rero kubijanye na ntuze na kubijanye na ntuze na ni ntuze na ni yaba etranje bazanga usanga barisha 30,000 canke 50 ari ugasanga haruzuye kurusha ngaha urumva rero abafana bacu baturekera ibintu by'abayipo urumva abastari bose bari bagiye hamwe bose rero icyatumye kijya giteramo kigenda kurya je no banabishize mu migwi ibiri icambere nivyo binavuze nagize ko analyse ndiko navuga Satbi na Fizo kuyishira hamwe benshi narabonye commentaire zanyu ko bavuga oh Isaac nukunda ko abantu bahuza nukunda ko abantu mwishakira amavyuzi nivyo baba mudutuka ariko for real kuri kote business nubu ndagisubiyemo kandi tuvuze ati ikintu cyitwa icyashara kudandaza mu migezo y'ikirundi ni byiza abantu guhuza kuva kera abantu twarakundana twarasangira akayoga tugasangira impeke tugasangira umutobe tugahanahana imfungurwa byari bisanzwe kuva kera niyo wari umugenzi w'abarundi ariko tugiye muri domaine ya art y'aba artiste y'umuziki mu kudandaza umuziki ivyo bintu ntibibaho nta rukundo ibintu byo gukundana ngo urumva ngo uyu ubashira hamwe n'uyu bikunda nico kintu cyambere cishe igasho cyenda babwiye analyse ziwanje ni proposition nje nabibonye igasho iyo Satbi jerekana ndabaye agafoto gato iyo Satbi na Fizo bari kuba batariko bara kandi uvuga ngo just ndiko ndashikira ko Satbi na Fizo bahuze oya guhuza ni sawa kuyaga gwiriki ni fresh ariko bijya bintu for real ndabwije kuri Fizo na Satbi iyo bari gukora basi sawa bo bikundanira hariya bayage hariya bakorana amakolabo hariya pembeni sirisiri ariko bobo babiri iyo bari gukreya bombora hagati yabo ni izina ry'Imana ntakubesha hajya ahantu bari kubura naho abantu bahashira ico ni cyambere je nabonye cishigasho uko je nimwombwira ngo urumva ngo Satbi na Fizo ngo bashize hamwe ngo abantu bazusha baza ari benshi nibikunda
ngo dushikirane ngo kugwanya umwansi w'umuziki Burundi en plus sola rero uyo munsi giteramo cyari kibera hajya cyari giteramo cha Mbonyi kwinjira ari umuntu n'inusu mfata ku mavuta ura kubijanye na kijya giteramo cha Israel Mbonyi ariko arasigura ngene abarundi bari bafise igiteramo cyabo hariya kuri Stade Intwari kwinjira byari 10,000 wewe yaranabeshe ujya fata ku mavuta niwe ndavuga ibintu menga sinze habikuye ngo kwinjira ari 30,000 no kwinjira ari 10,000 so ibyo byose byerekana iki byerekana yuko aba artiste biwacu mutiza gutahura yuko abarundi n'umuziki muri rusange turakunda mukundanye turakunda mukoranye turakunda mukolaboranye kwanza nibi nakunda ko n'umunsi w'ico gitaramo mwavuze ngo ni gitaramo cha Burundian Hits ngo muzoba mwicaranye hamwe ngo mushire hamwe ariko for real siko byari bimeze umwe wese ari ukwiwe umwe wese yari mu vyiwiwe ariko kuri stage muza mutwereka okay sava ariko bijya bintu ikintu ca mbere cishe kije gitaramo nico ko bajya abantu mwabonye muri ajya amavideo twagiye turapostingira ngaho kuma Isaac TV n'imani ma televiziyo bajya abantu sibo bajya abantu bari imbere bajya abantu bari bake mu benshi bari kuza muri kije giteramo Israel Mbonyi yarujuje ku miliyoni nangahe hariya ninusu cha wibaza we nuzenya fata ku mavuta arabisubiye neza ati nubwo bwa mbere no mu Rwanda nta giteramo cy'umuriro ninusu kirigera kihaba kikorigwayo ngo abantu bacitabe ariko i Burundi ibiteramo vy'Iraki 5 kwinjira VVIP umuriro ninusu abarundi igicyonyene kirerekana yuko abarundi bari tayari gushikira aba artiste babo ariko turamenye ngine tubakoroga mu mitwe nukuri kimanjira babwije ukuri so kuvuga yuko ngo gwanyo ngo ruzotuma ngo baza babitaba kindi ko ndasigura yuko abarundi barakeneye ko muhuza ariko muri sanse iri benda isigura gutega mananje kugira mu ntahure turakeneye ko mukora mushusha basi music reka basi ndabivuge majambo magufi turakeneye ko music ishuha kugira music ishuhe ni kugira habe akantu kaka show habe showbiz habeho utuntu tutu bras de fer nageze kuraba interview ya Fizo ariko aravuga ngo tutwaragize ama bras de fer imyaka myinshi simbone ico byadumariye nuko mutamenye ngire mu vyitwaramwo for real nuko gusa mutamenye ngire mudandaza ayo ma bras de fer yani Fizo na Lolilo barigeze kugira ama bras de fer biraryoha urazigena muziki wari uryoshe ico gihe showbiz yari jewe iyo ndiko ndasigura ibintu nk'ibi nta gwanko mbashaka ko abantu bagiranira nta gwanko mbashaka mu artiste ariko mbashaka yuko ba create amafaranga ijya show kuri Stade Intwari yari kuzura ikabura abantu naho bahashira ariko ikibazo kihari nuko ba artiste biwacu batazi gukina n'imitwe y'aba artiste batazi gukina n'imitwe y'abafana babo abarundi bari tayari gukurikirana umuziki cyane bari tayari no kuba supporting ariko baba supporting muri sense mwe muta sense ya politique umuziki iragoye attention politique umuziki iragoye mugina aho mwokundana hagati yanyu ariko twegere mutwereke ko mukundanye kuko birafise impact mbi bikrea reka ndaberekere itandukaniro ico ni cyambere ica kabiri ijya show yari amatariki mabi tariki 30 ntihari tariki nziza vraiment kuko urabona abantu benshi bari babitse amafaranga yo kuzokesha itariki imwe umuntu ntivyo ari gukunda ko kesha kwa Mungu akesha of course ari abantu usanga baragurutse usanga akesha kwa mbere kwa Mungu agakesha yakamajyamye ku mutaga gusa nkanje ngaje nijyamira ku mutaga mu ijoro nkakora so ariko ibi byose si kenshi bikunda kuba kumwisho umwaka abantu benshi babakuda bakeshe itariki imwe itariki zingahe rero niyo mpamvu kijya giteramo izo nizo mpamvu zibiri mvuga ati zatumye bijya giteramo bifa kwihenda yuko guhuza kwanyu ari byo bizozana abafana ico ni cyambere mwihenzeko icya kabiri muca murajya ngaho muri bafata batera giteramo cyabagishira umunsi utameze neza ujya musi wa 30 ntwari umunsi mwiza ku giteramo gikomeye hakijya ariko bari gushira le premier byari kuryoha ariko naho nyene resiste yari kuba nini cyane mu gihe hari abandi bari ngaha abarundi rero ico nikindi amica gatatu ndahejeje abartiste andiko ndavunira kagwe abartiste mutahure yuko public iragabuye umwe wese arafite public yiwe public iragabuye burya abasani umusani wese amenya aho public yiwe iri
nushaka yuko public ya par exemple public ya yande mvuge nengaje mana isinijoro par exemple Monia Fleur public yo ifa amenye iri he ebana Estanish ifa amenye public yanje abantu benshi bankunda bari he ebana champagne abantu benshi kumbere bari mu bwiza cyane public yanje iri he ebana abantu public yanje rero ivyo bintu n'abantu bategura ibitaramo bazi baramenya ama public y'aba star bagira bazane aho yari ahari uko niho shaka kuzana umu artiste nka Kidumu par exemple umu artiste nka Kidumu afise public yiwe umu artiste nka Dramati afise public yiwe niyo mpamvu uravye performance reka cengirako uravye performance ya Dramati kuri ya show ya Crystal ya show ya Davis T yari kazi cyane kuruta performance yiwe yabere kuri Stade Intwari urazi impamvu kubera Dramati numusani akundwa sana n'abana bo mu giti reka nkoresha mvugo abana mu giti like babana yino usanga bibere indane abana bamuyemera cyane Dramati birenze nabo rero umuzanye Dramati na bijya byongereza byiwe ukamuzana par exemple mu Rubirizi cyangwa ukamutwara mu Gatunguru hariya araritse kubura abantu araritse gutoronka public kubera si public yiwe ntihariya rero ivyo bintu rero muze muramenya kubitandukanya ibindi bikana Mr Champagne rigeze kubisigura nundi nigeze kubisigura rero public cyo kintu reka ndabereke rero public icyatumye show yabagiye abanyarwanda yuzura ironka abantu benshi ni mu bidogere ngo abarundi ntibakunda ivyo wabo barabikunda baritari barashima mu bategurira n'amashow miliyoni bariko barayatanga ku banyamahanga bariko barazitanga ariko abarundi kubera iki batayatanga ibaze show ya 10,000 kwinjira nibujuje Stade Intwari ariko show ya 20,000 yari 220 kwinjira kuri show kuri Crystal gushika isa 9 y'ijoro abantu bari bacinjira show abantu bari benshi baruzura turabura naho n'abasanamu niko murabona ngaho show Crystal show umustar wa mbere yari Alvin yaduze kuri stage saa 7 y'ijoro nibatari koza ari saa 8 y'ijoro saa 8 y'ijoro iminota 4 niyo yaduze kuri stage abantu bari benshi korashima guhera saa 6 twashyize kuri show Drizzy mega twashyize nka saa 5 twashyize saa 5 saa 4 abantu bari kuri Zan Beach ni kuri Kimana ariko buke saa 5 saa 6 kandi urabona neza yuko nuzenya urabona neza yuko DJ Paul nta kibazo vyamutera yari mere fresh aleza avuga ati kandi urabituye mu kwinjira kujya gitaramo ntibanatugoye kwinjira mu kujya gitaramo ntibanatugoye ntibanatukweze ntibanatugoye ngo rihari no namisha makuru mu bareke binjire kucubahiro banaduhaye na escort turagenda valeur agaciro igiteramo cyacu munyumve neza igiteramo cy'abarundi baradufashe nabi ku muryango age igiteramo kirimo abanyamahanga abanyakabona cyari VIP warazima birenze baradufashe neza none ibintu base mumfashe gato mu bisigura mu bisigura gute shira commentaire yawe ngaho mbwire ibintu bisigura gute ari wewe ni abarundi gukengerana hagati yacu nibijya ishavu ryamuduze Bifes arashavura cyane avuga ati abarundi sinumwe ngene ibintu ivyose nibaza yuko abarundi nituramenya agaciro jewe Isaac menya agaciro ku uyu mu artiste jewe Isaac menya agaciro ku uyu mufana we mufana umenya agaciro ku mu journaliste we mufana umenya agaciro ku mu presenter narabaye cyane n'amajambo ufata ku mavuta yavutse ari umunyamakuru afite telefone ye arashaka selfie na Mbonyi ari umukameramani ukuboko kumwe gufite kamera ukundi kuboko gufite telefone ngurutya gufite umva kagaye ko kangana umva kanu kagaye kanu gasuzugura uko kangana hama tujya ngaho tugatekana tukagira iki rero ico nsubiyemo kandi soze ingirano ugarire ko deba yanje cyangwa se analyse yanje ni ibintu bitatu icambere nkuko navuze abategura ibiteramo muze muramenya aba artiste mugihamagaye naho aba public yabari ico ni cambere ica kabiri muze muraraba amatariki meza gushira mu biteramo byanyu ica gatatu aba artiste mumenye gukina n'imitwe y'abafana banyu umufana n'umuntu akwereka ko gukunda je ndibuka Fizo kandi yarigeze kuvuga iryo jambo ati abafana baraduhenda nivyo abafana barabahenda dukundane tukiriki ariko barabahenda
barabahenda kuko urumva pemporte ko biri kose ujya mu promoteur ujya umuntu ashaka kuzana amafaranga yiwe muri show none bibaza bagiye abantu bateguye Burundian Hits amafaranga bakoresheje muri gihe gitaramo uravye amabijama miliyoni yagiye hajya ahantu bakishobora ba entre yinji uko ingana ndibukana Coach Gael manager wa Bruce Melody yaraje kujya gitaramo cha Burundian Hits avuye kwa Israel Mbonyi yaje nka saa 9 y'ijoro ba igitaramo cha Israel Mbonyi kiheze kuri Zan Beach we yaciyaza kuri Stade Intwari nani Coach Gael agishika hajya sinige namubonye yinjiye sinamenye naho yaciye kuko twe twarajya mu gitaramo bagam gatondo sinamenye yaje biboneka ko yashitse hajya yarabiravye nimba arabigaye nimba byagenze gutacarigira ibi vyose rero abarundi tumenye guha agaciro vy'iwacu ariko muri sense ya business tumenye gukina n'imitwe y'abarundi kandi tumenye ntuze turata ishavu kubategura ibiteramo abategura ibiteramo n'aba businessman none bari muri business nta kuntu yofata aba artiste 10 y'abarundi abashire hamwe hamanurike kuzuza stade ariko fata umu artiste umwe ava mu gihugu cy'u Rwanda yuzuze Zan Beach kandi yashize ku mafaranga menshi hama ngo azonanirwa guma batumira azoguma batumira ivyo rero vyose kugira bikunde bisaba yuko tukina n'imitwe y'abafana bacu narakuze ngene Fizo yuri kuri stage agiye kurimbana na Davis kuri Zan Beach uraza abantu bangene baryohe uraza abantu baryohe isigara rya public imeruka kubona Fizo kera nico nabonye ijya public hajya yo kuri Zan Beach yari herutse kubona Fizo kera bisigura hajya Paul nk'umu businessman hajya rafise ico yabonye hajya rafise ikintu yabonye avuze okay aha ndabona neza aho nzomenera ndabona neza Fizo namutumira nzobona ingene nzobigenza ukuntu ivyo vyose ni ibintu vyerekana yuko abafana bari tari gusapota umuziki wacu ariko kandi abafana n'ababeshi nibaze baraduhenda abafana nibabahende mwe basani mu vyumve ndabisubiyemwo ivyo bintu byo gukundana byo gushira hamwe sinzi biki sivyo muziki nibibaho ku isi yose nta ba artiste bigera bakundana bose bahuze bose nibikunda nubu ndabisubiyemwo muri business hateza kubaho kugarana gukwegana amashati gukomorana inkonzi gato gukwegana amatwi gato ibinyamakuru bivuge abafana baca amaso yose umutwe wose imitima yose ikiherera reka ngarukize ngaha wanahuye ntahuye ariko ndabereka gusitandukaniro valeur igitaramo cy'abarundi gusa ingene cyagenze nukuri narababaye kije gitaramo cyarambabaje narababaye kuri igitaramo nkijya gikubita swata ariko garabigira gitaramo kirimo abanyamahanga ngene kiza kikuzuza kari ku mafaranga menshi biya bintu byanyeretse ibintu bikomeye cyane byanyeretse ivi byose nababwiye ngaha byanyeretse yuko abasani tuzi gukina n'imitwe y'abafana bacu abategura ibiteramo nabo nyene bashobora kuba batazi neza system yo kurama mu biteramo ibyo rero baza bakabahenda ngo mukundane mba naye mukundana muzoguma mubibona je ndavuze ndigiri ndazi aha muri commentaire naza kuvubura abantu baza kugira ivyo bavuze ariko nukuri ndasubiyemwo mu gihe dushaka ku making money muri uyu mwuga muri ibi bintu turakeneye gukara hama akanosozera ko kugira ndakugare neza umuziki w'Uburundi urakeneye abantu bawukarira umuziki ivyo bintu byo kuza muri kati ya convocation cyo murazo nganditse convocation ngo namuvuze kuri televiziyo ngo namuvuze ngo ku radio ngo nagize ibiki cenzo yitabiye convocation ndabwira nyakubaho page i dossier ngaha arafisa zone nitware nagenda arondera handa nitware ariko apana ngaha mufise ibintu byinshi baragishinga mufise ingorane nyinshi baragishinga mufise ibintu byinshi rero warashimana reka ndabwira ikintu mbe bujye mwari muzi yuko na leta n'abategetsi bakurikirana umuziki w'Uburundi mbe urazi impamvu bawukurikirana urazi impamvu bakunda ibi erega nibashaka ko mugwana nibashaka ko mutana mu mitwe mugwana mutukana ariko bashaka ko mugizanya ukuri warashimara aba autorité bari hajya kuri jasho ya Burundian Hits bari hajya aba autorité byari umutegetsi umwe yari hajya vraiment tuzinanye bien sinomuvuga izina yaranyihamagara neza arahamagara Isaac Ingo yarambonye Isaac Ingo ndakubwira murabona ibintu ndazi ntimuzobivuga hamaje ngo nibashikirwa hamaje ngo abagwiza atunganywe ko bashira amafaranga yabo mu bintu byabo bashiramo gudatana abafana bafise uvi jambo yambwiye bashiramo gudatana abafana bafise ariko for real na abafana barahari gusa nikumenya hako na leta no kuyereka ati leta mutureke tukire business yacu nibazi barafata gospel ni saba dukundane tugira iki tubumwe tugira nijo novyitu ko ari vy'Imana niki ariko turi muri business y'umuziki mana abakeneye udukonzi tukugana amatwi tukugana amakonzi tukurane mu jisho gato tutarengeraniye ariko kugira turyoshe ivy'iwacu
turyoshe industry yacu. Shaje nuvuga mvuze novuga byinshi. Mvuze novuga byinshi sindavuganye sentiment ndavuganye umubabaro kubona abanyarwanda baza ngaha bakagenda badushinyagurira kandi sinabi vraiment. Sinabi kuko umuziki urakeneye abantu bawukarira. Urakeneye abantu ukarira. Fizo urakuze mutama urakuze muziki urakeneye umuntu agukarira mu vy'umuzika. Kidumu urakuze urakeneye umuntu agukarira. Estanishi bande balolilo bose murakeneye abantu babakarira muziki wakoze ikintu kibi baguye ati iki ni kibi. Par exemple Amapart reka ngende kandi ndakavuze naka. Amapart ni jewe ngene ndabibona. Par exemple ngiza ndirimbo ya Oleg ariko gusohora hirya ejo. Ndirimbo si cyese muri kintu nakimirimo. Cyenda bivuze nuko gusuca umenga abantu inge ndirimbo nimbi. Ndirimbo ya Oleg ariko so hirya ejo nimba yitwa gute. Nimbi indirimbo ya mbere. Oleg amaze gusohora indirimbo nyinshi ziryoshe. Inge ndirimbo ndabahaye nta nukwezi muzokumva iri mu bantu. Nimbi nta kintu nakimwe bisigura nta bintu nakimwe. Ariko raba indirimbo ya Wiz Design hamwe na Nuzena Double J. Jefisi ndoto yo kuna bana. Raba ndirimbo raba video nyene. High quality raba audio umvize nyene yanditswe ya ndirimbo. Iri so ivyiza turavuga ko ari vyiza ibibishe twiko bibishe nivyo bintu bizofasha abartiste bacu. Abazobibona ko biri mu gwanko je nejezo kenda gusaba Oleg interview. Je nejezo kenda gusaba abartiste bose interview tuzokora ama interview ariko nibidasiguye ko tuzobabwira ukuri. Ibintu bibishe bizaba bibishe biryoshe bizaba biryoshe kandi nivyo bintu bikenewe muri industry yacu by the way. So murakoze cyane nta aho navuze nabi mumbabarire ariko analyse ziwanje nizo nashaka kubereka itandukana y'ibyo biteramo cy'abanyarwanda n'ic'abarundi ariko cyateguwe n'umurundi by the way sinuvuga ngo cyateguwe n'umurundi Paulin kica kizamwo abanyarwanda ariko mwarabonye result mugume rero mwishira hamwe muzobana yamukora ibiteramo bikubita squatter mugume mwishira hamwe muzokora ibiteramo bikubita squatter abari mu kazi kose hariya muzoraba ingene bazobaguma babajyana amafaranga zoguma twidoga nidukunda ivyo wacu mwabonye ishavu Bife Serafis mwabonye ishavu Bife Serafis y'abafana ibiro bibigisha ikintu gikomeye cyane murakoze cyane je ndigiriye nitwa Isaac Classic Drizzy wakoze cyane analyse yiwanje hereye ngaho abantahuye bantahuye abatanahuye naho nyine urumva niburenganzira bwabo kuko urumva turi muri industry hari ikintu cyitwa mwuga kumenyesha makuru hari ikintu cyitwa droit de réponse hari umuntu yemerewe umuntu wese aremerewe gufata micro camera akishura kuvyo yumva bitagemeze neza iwiwe nimbara muzo duhora kuba tuko turabakosora kuba tuko turababwira ibintu mukwiye gukora mukavyirengagiza